Kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 31 mu Kakaro umwaka wa 2020 umugambwe CNDD FDD wasozereye amasengesho mpuzamadini yaramaze imisi 30. Amasengesho yari yateguwe mu ntumbero yo kugandarira umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza na cane kuzirikanira ryiwe ku rwego rw'intara ya Ngozi. Ayo masengesho yari yatewe iteka n'umutambukanyi w'uwo muhisi Bishop Denise Nkurunziza. Hari kandi abashinga amateka batowe muri iyo ntara ya Ngozi, buramatari w'iyo ntara n'uwahahora, abamustanteri b'amakomine yose nabo basubiriye mu ngata, imvukira za Ngozi zisanzwe zikorera ubuzi mu zindi ntara, tutibagiye n'abagumyabanga batari bake bo muri iyo ntara ya Ngozi hamwe n'inshuti z'umugambwe CNDD FDD. Ico gikorwa rero cyatangujwe n'indirimbo zaririmbwe n'imigwi itandukanye y'abaririmbyi, ari nayo yari maze iyo misi 30 iteramisha abo bagumyabanga muri ayo masengesho. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'intara Jules Arstide Ndatimana mu ijambo ry'ikaze yashimiye bivuye ku mutima umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza ku iteka yabateye mu kuza kwifadikanya nabo muri ayo masengesho. Amasengesho yasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umunsi basezera ubwa nyuma uwo muhisi abarundi babuze batanka. Yashimiye abagumyabanga b'Ingozi mu kukugene bitavye ico gikorwa c'amasengesho kuva gitangura gushika ku munsi wa nyuma, akabasaba kuguma bazirikana iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bishimikije intahe zitandukanye zashinzwe n'abo bagendanye. Nayo Bishop Denise Nkurunziza afashe ijambo nawe yakengurukiye abavuka ntara bose kukugene berekanye urukundo bari bafitiye uwo muryango. Ati kubona mwafashe umwanya wo kuzirikana iragi ryiwe ni ikimenyetso c'urukundo mwari mumufitiye. Ndashima Imana ko mwadushigikiye namwe mukabana natwe iminsi yose mwafashe muza hano. Muri iyi minsi mwari mwitiriye kugandara, mwarakoze. Natwe hari iminsi twabaye harya y'ikigandaro, ariko ubu twe twari twasubiye mu bikorwa turakora tujya ku kivi. Mwariko mugandara mwibuka iragi, nivyo burya umuntu yovuga ko yamukunda nuwoshira mu ngiro iragi yadusigiye. Burya aho niho bizogaragarira. Naragize akaryo ko kubivuga, bizogaragara abamukunda no gushira mu ngiro iragi yadusigiye, tukarishira mu ngiro tukabibamwo. Yanafashe umwanya wo gusigura ijambo ry'Imana aho yishimikije ubutumwa buri mu vyahishuriwe umutumwa Yohani ikigabane ca 20 kuva ku murongo wa 15. Aho hakaba havuga ibijanye no gutegura iherezo ryiza, aho yasavye abaraho ko boharanira kwandikwa mu gitabo c'ubugingo. Ati bimwe mu vyandemesheje nuko nzi neza ko umuhisi Petero Nkurunziza ari mu banditswe mu gitabo c'ubugingo kandi bambitswe n'igitsibo c'ivyo bakoze. Igikomeye gihambaye ni iki gitabo cy'ubugingo twiyandikisha, kandi icyo nagomba guherezako nuko kugira ngo wandikwe muri iki gitabo ni ingingo ufata ukiri muzima. Rero icyantumye shima Imana nuko naributse ngo Nkurunziza aranditse mu gitabo cy'ubugingo. Ivyo naravyibutse, ndavyibuka hanyuma nongera kwibuka ni kandi ntazoshika imbokoboko yarakoreye Imana. Nibuka ibikorwa bitandukanye yahora akorera Imana, numva ndashimiye Imana, numva umutima wanje wari wuzuyemwo umubabaro uzukugwamo umubabaro. Nivyo ndavyibutse umubabaro ukazurahunga. Kubera iki nibutse ivyo. Yarangije asengera abaraho bose, asengera igihugu n'indongozi Imana yagihaye guhereye ku mukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, abarongoye ubuzi bwose butandukanye bugize ubuzima bw'igihugu, asengera intara ya Ngozi n'abayirongoye, abo bose akabasaba kuguma bakora basenga gutyo ngo bateze imbere igihugu. Ico gikorwa carangiye umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'intara ashimira abashitsi bose, aho yaciye anamenyesha bikuru bazokwama bisunga mu vyaranze ubuzima bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Akavuga nk'umutima w'urukundo, umutima wo gukora no kwitanga, umutima wo gukunda Imana, kwicisha bugufi n'ibindi.